harya abagore kenshi barateha ipasi abagore bagenzi babo. Gute naho rero no kuvuga nk'uje turashobora kuba uri umugore wiwanje, yego, nkagenda ahantu nkashima igitenge, yego, kiriya gitenge shimwe mba ngomba yuko igihe cose umugore wanje acambaye nzoca ndamushaka. Aho rero wa mugore aca agenda agaca agitiza umugore w'umubanyi, umubanyi canke umugenzi wiwe. yego, hari igihe ca gitenge gica gitora wa mubanyi usumba uko cahora gitora wewe umugore wanje. Bwa bushake nari naragiriye umugore wanje nagomba akantu azohora nshituza, ahubwo wa mugore wo hirya rero wewe agaca acambarira ku ngidi isumba yayindi, yego, umubiri wanje ugaca ushitura, yego, nkaca ngomba kuzoca kuraba mbe kare nahora ngomba kuraba ca gitenge nagura ivyo gifutse indani, reka nje kuraba na hariya ivyo gifutse hariya indani. Nanje ca ngenda kwa wa mugore nkangati, wabonye ko umugore wanje ari umugenzi wawe, ariko na kiya gitenge yaguhaye nakibashimye, ati kiya gitenge muzore mucambarana nakibashimye ni ciza, kandi hamwe wongirira akantu bana n'umugore wanje aragukunda, naje noca nza ndakugurira kareka no kwirwa muratiza yana yiriga ha twese turi bamwe, aba ndagusavye kubera ipasi impaye umugore. Mr. Focus shimira Imana turabaramukije. Natwe turabaramukije. Heruka kuganira kuvyerekeye n'imiryango, vuga kuvyerekeye ku bantu bazinvye n'abazinvye ibi na biriya, twayaze vyinshi cane. Uyu munsi hari akabazo twari dufise tuvuga gati burya vyoba bishika umugabo akaja akarenga ibigo mu bandi bagore ugiye kugusamara kumugore wiwe canke kwijaja. Marakoze kutubaza ico kibazo. Egome twarabemereye kubishura aha ku rubuga Focus shimira Imana. Rero ico kibazo twarabiganiriye ingo n'imiryango, turavuga vyo kuzimbana, turongera turanabasiguriye ukuntu hari ibintu umuntu aba abayemo kubera abasekuru canke abavyeyi bagendeyemwo, canke na twebwe ubuzima bukabihindukiramwo bivanye n'ivyo twahoramwo. Ariko rero iki kibazo mumbajije muti vyoba bishika umugabo akagenda akarenga ibigo bivuye uku kwijajara canke gusamara k'umugore babana. Ivyo biraba kandi biriko biraba cane hagati mu gihugu, sinobivuga ko nko ngaha mu muji, hagati mu gihugu biraba. Uzokwamubona abamama bavuga bati jewe narashitse, ico narondera nararose, hama nivyo bigoye kumenya, ariko igitsina gore ntigishobora kumenya neza ikintu umugabo yashimye ku mugore. Naho rero haca hagaruka kubera ikibazo, wewe uragiye gutakaza akaranga kuko bagushimye. Rero yaba abakobwa canke abamama baciye ubwenge baba babaza bati mbega gasheri wanje wanshimye iki? Aho mwico gihe rero umugabo akigukunda yokumenekera akakubwira ico yagushimye. Mbe wanshimye iki? Wankundiye iki? Ni ibintu bitandukanye, kuko umuntu arashobora kumushima ukamushima uko ameze, hama wagenda kumubaza ugasanga uko akora ntubimukundiye. Ndiko nakubwira rero gushima umuntu no gukundika umuntu ni ibintu bibiri umengo birasa, nka kurya wama wumva ico umuntu ashaka n'ico akeneye umengo ni bimwe, mugabo utugiye mu Congereza hari ico bita need na want. Rero no mu gukumba urukundo hari ico umuntu umushima hama n'ico umukundira. Rero ntuwoza gukundira ikintu umuntu utashimye,
naho rero hariho ibanga benshi batamenya. Abamama inkumi dufata akirongowe canke mukiriko muraganira ibintu vy'ubusheri ukiri kuriya ku bwigenge urazi ko nabikubwiye harya nyene ubwigenge bwawe uriko urabutakaza uri umugabo umusore bategeza kukubaza ati wanshimye iki hama yahejeje kuvuga ivyo umuntu yashimye hama haheze nk'ukwezi ukabona mubandanye mubavugana niho ubona kumubaza ico yagukundiye kuko abo twashimye bose canke abo dushima si bose twoca duhuza ivyiyumviro kuko umuntu ashobora kumubona nk'ahari ukamushima ukuntu ameze ukuntu utaye nimba ukunda umuntu w'igisusu ugaca usanga ukunda umuntu w'inzobe ukunda umukobwa muto muto muremure adagurutse ucaho ugasanga ukunda barya abakobwa bagufi ibintu nk'ivyo hanyuma rero umaze ushobora kubimushima ugaca usanga we washimye wa wundi adagurutse ugaca usanga ni gisuma ntukiba ukibimukundiye uri umuntu w'Imana uca ubimwankira urumva inyuma yuko wari wamushimye uca ugaruka kubona uti naho namushimye ibi ntavyo ndamukundiye ndamuhevye nico gituma harya ubona umuntu bari bakundanye n'umuntu agaruka kumuheba kenshi igituma umuntu aheba umuntu si bimwe yamushima gushima umuntu aparase physique narakubwiye aparase physique ijya ibigumye kurya uko wa muntu yitwara we washima uca ubimwankira iyindi koto urumva uca ubimwankira kuko nk'ubu we warashimye umukobwa ugaca usanga we wari wamushimye umubonye kw'ibarabara mugabo mwavuganye murahanye ubusheri kuko ubusheri bw'ibanze muba mwabuhanye hama ukazoza wumva we uri wibereye ku kazi k'iwawe wa mukobwa ngo wamusokoye hariya muri hoteli hariya ngo ikiriri washa waya ngo mu Kamenge ngo niyo bamukweze canke ati hari i Kigali ngo yamyeyo ngo yasambanye i Dar es Salaam ngo yamayo ibyo byose bigaruka yuko utabuka ibimukundiye aca usanga ubimwankiye ariko rero ukunda wa mukobwa ugasanga we wakunze umwe w'inzobe canke umwe yirabura umwe atigeze yihindura na gatoyi kuko ari abantu baba bavuga bati jewe umukobwa natirerema atigeze yimonora ariko yaremwe yirabura canke atirabura aho ivyo ndabimushimiye ugaca usanga wa mukobwa umugeze murahura bakubwiye bati urya mukobwa arasenga kandi ameze neza ati kandi kw'ishuri aritonda urumva ati kandi no mu kibano abana neza ati mbere naho uwo mushwanira aca yigira ati wa mukobwa ibi bintu ndabimukundiye ko ndabimukundiye rero reka ndamugumeko naho byoshika hahandi dufate nimba yari afise igisusu kikaca bona ubuzima ntibumera neza kikagenda wumva tuvuze akiri inkumi birashika rero uno munsi ukabona ko bamuvuze neza naje nkaba naramubonye yuko uyu mukobwa asenga muko igisusu kikaba gitakaye akagumana indero nziza umva ivyo wakundiye umuntu vyovyo ntibigenda ari umuntu ameze neza nimba dufate waciye umukunda ati kurera jene nasanze ngomba umukobwa yize akaba yarize dufate ari umwarimu ashobora kukwigishiriza abana bawe ati ko azi kwigisha reka azonyigishiriza abana banje canke namukunze kubera azi kudandaza atoba yarize ko azi kudandaza nkaba naramushimye ko afise akabiri yirabura neza atimonoye akaba azi kudandaza ego ingidi yarayifise ingidi yaragiye kubera yuko amaze iminsi aruha mugabo bimwe yahora adandaza abidandaza neza ntaja muri bwa buhumbu bumwe twanakubwira ivyo rero uguma ubimukundira hari ibintu rero bica biba ku muntu ivyo wahora wamushimye n'ivyo umukundira ukabona yuko ivyo wamukundiye rero byagumye byiyongera naho yotakaza aparance uramugumako naho yoba dufate ari umumama
wewe dufate mushitse muhira urashobora gusanga wewe yari umumama wamurongoye afise ingidi ukavuga utebaniye ingidi ni sawa vrema rero ugaca usanga wa muntu ya ngidi iratakaye wewe waruvuze yuko itinya abana harya igisusu na cane cane barya abantu baheka abana ni bake rero harya arico usanga kigatinya n'umugabo gishobora gutinya umugabo ushaka kurongora uwugifise kikagenda mugiki hakora neza mu rugo muri mwe mwakundana ya majambo mwavugana atakora nabi ivyo ntiwobimuhora rero nubwo ushaka kumuzana ari muto muto ikakibonekera iwawe yego byose nibyo irashobora rero vice versa rero bimwe wamushima we washimye ufise ingidi isanzwe ugasanga iciye iriyongera agaca atakaza bimwe wari wamushimye ko asenga wari washimye ko adasambana wari wamushimye ko ameze neza ahubwo ingidi iriyongeye aciye atakaza bimwe wamushimye aciye atangura gusambana rero kubera yiyongeye ya ngidi baciye bagira ibitero birebire baciye baza kwama bamwamiza muri ya hoteli kera akimukunda ntiyabikora bigatuma rero umugabo bimubabaje rero nawe nyene arashobora guca arenga ibigo vice versa rero ushaka kusanga wa mukobwa wari wamushimye neza ndomeko rero ukaba wari wamushimye isuku akora udushatsi neza yambara neza impuzu zimeshe umushikanye hagati mu rugo uzokwama wumva abamama uzomfashe tugende gutumbera hagati mu gihugu umumama agaca arara atoze agaca avuga ngo ujenga ubunshima ngo barahejeje kunshima ngo ntibakinshima kabiri ukwijajara uri umugabo urashobora kwiyumvira namushimye yoga yambara impuzu zimeshe none ubu asigaye arara atoze none ubu no mu bantu basigaye bavuga ngo urya ngo ni mukanaka none je ndabigire gute na apeti mugeze muri Afrika y'Epfo apeti igaca ihera kubera umuntu atoze uca vyumva ugaca uvuga uti rero n'ubundi rero je nanyo nzoca ngira ibitero vyo kwihimura nka bimwe vya Putin uca mwihimura kubera bakubabarije umutima nawe ntamenye yuko wari warakunze isuku ryiwe bimwe wari wamukundiye waramushimye wongera wamukunda rero nawe uca nkenda hanze ugaca uraba uti reka rero nanje ndabe kwa wundi ameze nka wawe kumwe rero we kubera uba warabonye yuko ati uyu muntu kubera ko je yambabarije umutima kwera reka nanje nje kuraba uwundi asa na wa wundi umwe nari narashimye bica bituma rero wewe urenga ibigo kuko usamara kumugore kubera umugore aba yasamaye ntakugumane byasaba yuko rirya suku wamushimanye aguma bandanya arikora mu rugo kuko yarakubajije ati wankunze iki ukamumenekera ati je ndakunda ukuntu wisiga tuno tuvuta woga neza udefiriza udushatsi rero ivyo bintu bagushimye ni vyiza kubigumana ukagerageza bibaye ngombwa no mu busaza kumbure rero uzogumanira apeti umugabo wawe akakugumanira apeti utomboye ukabuba mu bantu batakora bimwe umugabo yakubwira uzokwama ufise akantu ubarisha naho rero umugore arashobora gusamara akaza gusamara gutakaza akaranga ka kera we wamushimyeko akanka koga akanka gukora bya bindi wari waramurongo yasenga agaceba no gusenga wari waramurongo yari umugore atanwa inzoga ukazona atanguye kuzinywa mwico gihe nawe ucuvuga uti je sinshobora kuryamana n'umugore anuka umufuke w'inzoga kuko uri hano yavuze ati jewe umugore mu kumutwara tigenda n'inzoga mugabo azobanza kunyemerera yuko nzomurenganya nkamwe inzoga akemera tukararana je nanyoye inzoga ni vyiza nawe nyene kubimubwira kare nawe nyene ntumuhindurire ko ari umukobwa abona ati je ntangundi uruno rusore nararushimye n'urubogare nawe ubwo inzoga rutonga inzoga reka ibyo nzobiheba n'umugore ashaka kukubwira ati je ndanywa inzoga ntwara ubizi apana kuzoza kwigira amanyamanyama ngo je ngo ngomba ngo we wamwongoye umupene go tukavuze yuko ari umukatolika inwe rutuyoga haribo bazaze
mutunge umuburane mupfume mugenda mwengengana buke buke kumbure bizokunda atanga ubusizemo nico kintu ndiko ndakubwira ko umwe ashobora gusamara umwe akamufyiduka akigira yego. hariho ikindi kibazo ni ryari umugore yari umwizigirwa mu rugo umwizera ukavuga ati jewe madame we wanje kweri ndamwizeye nta ngeso mbi ajamwo ndamwizeye cyane ariko buke buke akazisanga yagiye mwaza ngeso mbi ni ryari biba bivuye kuki? Murakoze kutubaza ico kibazo. Isi ntihinduka n'abantu bayihindura. Burya rero abantu wana ngaha narakubwiye yuko hari abo bita umutsamu w'igitsina, hariho n'abahigi b'igitsina. Rero abo bahigi b'igitsina uko babigenza kugira bahindura umuntu, ubajije ati ni ryari umugore yahoze ari umwizigirwa atahora arenga ibigo biteba bigashika akarenga ibigo akisanga mwazangeso akisanga muri zangeso. Ni harya uzobona abahigi b'igitsina baragerageza bagaca ku muntu baba bazi uwo mugore umugore bamaze gushikira. Uwo mugore rero bakateba bakamumenekera yuko bashaka nanaka. Rero uzokwamubona mu karitiye ububayemwo hariho umugore akora ubukomisiyoneri bwo kudandaza abandi bagore canke abandi bakobwa, ntabadandaze direct ababwira ko ari byo kazi akora. Oya, araza akagira umugore wawe umugenzi canke umugore wanaka akamugira umugenzi. Kumbure wanashaka kubera wa muntu yamumutuma aba yaramuhaye ico no kwita frais de mission. Uriya mugore rero aca atangura kumuhereza bimwe we wa mugabo atanamuhereza muhira, akamwereka yuko uwo mugore yaboshwe. Yego, agatangura kumugurira amaragu, amajare, inzoga, akaca amureka agataha ataca mubwiye. Yego, kabiri gatatu kane azoteba amwereke yuko bya bintu yahabwa hari ahantu biva. Ambwira ati hawe nk'umugabo wo kwigenga ubuntu zogenda bigaca bimera nka yamfashanyo y'abazungu, barayikumenyereza wamaze kuyimenyera bakubwira uzokumve ngo baragutegetse n'ibyo ukora birenga ku bushobozi bwawe, kuko nabikubwiye abazungu baragutegeka ibintu wowe dufate wategekanije miliyoni 10 tugira 15 izo 5 tuzoziguha zitangamo akazi. No kuvuga rero no uwo muntu arabanza akamenyereza umugore wawe ibintu wewe atavyo wigeze umuha, we nta nivyuzi ko biriko biraba. Oya, amumenyereza dufate amaragu, amajare, inkoko, utuyoga, akamumenyereza gusohokana mu bandi, gutera inkuru mu bandi, kandi uburyo buhari. Hazogera rero igihe azoca amubwira ati none ga muntu nuko bigenda uko ko yarabimenyereye arahikura aho hantu. Ega mera nka twebwe abagabo umuntu yaramanyitse kukumenyereza kukugurira icupa, haragera igihe akubwira tudakoze iki siswa kugusororera ugasanga wabikoze. Rero n'umugore yahoze ari umwizigirwa arahendwa n'ibyo bintu uba uwo muntu yaramuhaye, akazobusanga wa muntu yatevye ashikira igitsina. Kumbe ubwa mbere akibijamwo yagira ngo n'ubugenzi busanzwe, ntamenye yuko ahayamuronderako ca gitsina yagurishijwe na mugenzi we. Kuko nakubwiye ko abo bagore mu makaritiye bose uzokwamusanga bahari. Ukeneye umugore kanaka ukamutuma uyundi, uwo mugore wewe ushobora kuba mwarahejeje canke akakwiyama ati jewe ushaka jewe ntibishoboka, kuko urya mugore w'umukomisiyoneri arashobora kuba wewe uwo muntu ahaya mutuma batigeze baryamana. Hakaba hari umugore avuga ati jewe narafashe ingingo nzohora mfata ndandaza abandi bagore, mugabo uwo mugore ashaka umugurira irago nanje ukangurira iyindi, ukazosanga mbere kenshi n'umugore atagase arya kundya zigenewe abandi. Wewe uriya mugore kubera byakunaniye kumushikira mu kanaka yakugoye, uyu mugore yamugushikiriye
uzokwama umuguririra nturya umugurira iyindi, urya umugurira ijare uyu umugurira iyindi, umugurira inkoko uyu umugurira iyindi, anywa ikiyeri nawe anywa ikindi. Ni ukuvuga kubera wewe vyakunaniye utegerezwa kugwira ntuze frais de mission zibiri, iz'umukomisiyoneri n'iz'uwo muntu akika araronderwa atazi ivyo arimwo, azoruhuka biguyemwo. Mugurya wundi wewe uhaya umukomisiyoneri aba azi ivyo arimwo. Uno musi kabiri gatatu kane arabigira, hama agateba akakubwira ati erega none umugani uri hano ati isuku uramukanya ati akugira iki? Ni nka yambu, ukuboko kuramutse ukundi, birya navyo n'ibindi biramutse ibindi, akakumvisha neza ko ata kibazo, ko zaraguze itokwama zibacika, ko yaronse umuntu akora hana hafise amahera. Naho uzogaruka gusanga ugarutse kutangara wa mugore wawe yahoze ari umwizigirwa mu rugo karabaye, biba vyabereye kure, biroyemwo uburyo bwinshi cane. Harya aho amafaranga ateye amatako biragoye yuko uharokoka, gaca amafaranga arivugira, nakubwiye ko afise umunwa, ushobora kuharokoka vyoroshe. None twihweje kw'ivyo bariko uravuga vy'ukuntu umugore wawe ashobora kuja mu ngeso mbi akwezwe n'abandi bantu, ngaho nyene ni ikihe kintu umugore yokora w'umwizigirwa kugira ngo arinde umugabo wiwe kuja mu ngeso mbi? Ni ikihe kintu yokora umugore? Ikintu yokora, ikintu rero umugore yokora kugira atume umugabo wiwe atoja mu bandi bagore, ngerageje kubafasha, ni ukuvuga inyuma yuko wamenye bimwe umugabo yagushima, yagukunze, mba hari ivyo yagushimye ivyo yagukundiye, gerageza rero wameriyore kakaranga kumwe yagushima, bigume biboneka neza yuko woboneka nka kurya. Ugerageze naho ubusaza bunyaga umugabo, ugerageze nimba ari kari agasuku ukagerageza, nimba ko ari ibikorwa vyiza, nimba warasenga, nimba waraja mu bikorwa vy'iterambere akaba yakubona, aho ubibandanye neza. Bigaruke yuko ikindi kintu, ntuzugire amasoni mu rugo ngo ibi ingo ntavyo nogira, ngo ibi ntavyo nomukorera. Naha ugaruka kubona ingo nyinshi zishobora gusambuka, umugore akubajije ati papa naka kano kantu ko tuvyaranye kabura atako wigeze ukora, rondera misi yose wamugomba gashasha, ubaza umugabo ati ko kera twari muri Barundi twese, nta kandi kantu k'impinyanyuro gapapa naka gasheri wanje, nimba urukundo rutarava kuri wewe ngo ruje ku mwana akiri sheri, ati nta kandi kantu wokongerako? Ubu za WhatsApp zarateye imbere, zirashobora kudushikana kure, bigatuma ari akantu wewe wari wabonye ugashobora kukereka umukunzi wawe, apana ko yoca kwagiriza ngo wakabonye hanze. Hariho baba bishika, nkube hariho bishika nyene, wigumuye ugatwara ibintu bishasha mu rugo mutabyiyaze. Nk'ubu we muvyaye gatanu, uciye utangura kuvuga ngo kare twara dukina umupira uwo hejuru, ubu nawe ugaca ugomba gukina uwo hasi, canke muhara mukina uwo hasi ugaca ugomba gukina uwo hejuru. Tuvyaye gatandatu y'umupira ko nahora ndawubona. Ayo mapase ayo macengo avuye he? Ni vyiza yuko babazungu nakubwiye sera ngo abazungu ntibakora bibi gusa, ni vyiza guca ugenda ukifashisha ako gafilime, nawe uba wari wakabonye hanze, ako gafilime karagufasha gati era abana ni bino bintu bikuntu bimeze, era aba papa naka mama naka muri hariya
mu bwami bw'urukundo hajya mu bwami bw'urukundo kamwereka hajya mu telefone ateraba cyangwa ukakamurungikira ateraba nani bano bantu ukuntu bigira twebwe byoshoboka ukaburonkeye aho umenera kumbe naho wari umugabo ushobora gusanga no hanze warubizi cyane n'umumama yarasanzwe akazi mukakatinya ukakubwira rero umugore ategeza kwitanga ku buryo bwaho uri umugabo nawe ugenda hanze kubera uzoba ugiye no ku mugore ushobora gusanga nyene ivyo bintu atanakurenze atumenya atashikiriza umugabo wawe ngo amushiryohereze urukundo bariko barayaga dufate bari muri Afrika y'Epfo urukundo ntiruze kuryoha nkuko ruryoha muhira umugabo akaguma asanga ahubwo bari muri Afrika y'Epfo n'umugore niho ibirori biryoha agiye hanze agasanga ntibiryoshe bizotuma abona tepo vyoba vyiza nigumiye no mu rugo kanatsinda iyo mwagize muri Afrika y'Epfo mukagira amasiporo menshi biratuma n'umubiri urumva ndacite guhaga atari ukuguma umuntu agomba kugira siporo y'umwanya ku mwanya kandi aranaruha bisaba ariko dufate iyo mwe mwakina urukino rw'ibarundi twese hari igihe usanga wifitiye umugabo afise inguvu aca agumana apeti yo kugira siporo bigatuma aca kugira iyindi siporo akandi kagira kabiri nobwira abagore harya abagore kenshi barateha ipasi abagore bagenzi babo gute naho rero no kuvuga nkuje turashaka kuba uri umugore wiwanje nkagenda ahantu nkashima igitenge kiriya gitenge shimwe mba ngomba yuko igihe cyose umugore wanje acambaye nzoca ndamushaka aho rero wa mugore aca agenda agaca agitiza umubanyi canke umugenzi wiwe hari igihe ca gitenge gica gitora wa mubanyi usumba uko cahora gitora wewe umugore wanje bwa bushake nari naragiriye umugore wanje nagomba akantu azohora nshituza ahubwo wa mugore wo hirya rero wewe agaca acambarira ku ngidi isumba yayindi umubiri wanje ugaca ushitura nkaca ngomba kuzoca kuraba mbere kare nahora ngomba kuraba ca gitenge nagura ivyo gifutse indani reka nje kuraba na hariya ivyo gifutse hariya indani nanje ca ngenda kwa wa mugore nkangati wabonye ko umugore wanje ari umugenzi wawe ariko nakiya gitenge yaguhaye nakibashimye ati ya gitenge muzore mucambarana nakibashimye ni ciza kandi hamwe wongirira akantu bana n'umugore wanje aragukunda naje noca nza ndakugurira kareka no kwirwa muratiza yana iriga twese turi bamwe aba ndagusavye kubera ipasi impaye umugore rero igihe arashobora kuba umugisha wiwe jewe ndamuhaye agaca aja kuwungururiza ku wundi nanje ndashobora guca nungururiza kuriya kubera ukuntu vyace bintoke aho nigihe bikambabaje rero mw'ico gihe ku kantu abagore barashobora kubona abagabo baca hanze ugasanga wewe umugore agucamwo n'umugenzi wawe gutagucamwo urashobora kuza nk'umugore muhira iwawe mugateramana agusumvya ubushapa turiko turayaga kumbe ugasanga uriko urandehereza uko urya mugore w'umugenzi wawe umunyegereza birashika nanje nkaca ndamushaka kubera yuko yamaze kubona nanje kubera amaze kubona uwo mugore we wumva twari dusanzwe tumenyeranye kubera harya nakubwiye akantu ka gashasha kama karyoha na cane cane akantu kagusa ari ukuntu karyoha ngomba nanje kumviriza ugasanga ni wewe wankwegeye kubera uwo mugore ugumumuzana umwanya munini umuha ibiyago umunyegereza umunyagira umubwira uko ukunda kuriya nawe ariko kuyagira utuntu hari igihe nanye naca nshima yumvise ukuntu mvuga neza uriko urantonesha ngo ce papa naka kweri ngo nibi ngo kwari ngo ntiyikoroga ngo namubwiye ukuntu nawe ugasanga uwo mugore afise urugabo rumugore rumena umutwe wama kwamushwaniye hama hari n'igihe aca atangura bashwanya agaca atabaza twebwe agaca banguko abana akahosha ngo bimeze
neza agacaza akabo karice mpanura nanje ca mpanura ashiramo akantu yego none ko kwikwegera kurega ni nka kurya kw'abazungu abazungu bishitse mu gihugu iwanyu mugashwana mupfa imigambwe canke mupfa ubwoko baca bazaba nabo bakaraba ubwoko bumwe bashigikira kugira ngo bazotware ubutare bwo mu gihugu c'iwanyu kuko ntasirijuje abazungu baca baza bagashigikira bakaraba ati mbe w'inguvu n'uwahe utagira inguvu n'uwahe baca bashigikira natwewe mu rugo uri umuntu w'umugabo umugabo n'umugore bashwanye uca ugenda ukaraba ubushigikiye rero hari igihe birangira ukamubona ibigabo ca bishigikira abagore none ko umutabaye ntibamunige ico ntawe cubate wabonye ejo haza ko nagukijije nagukijije yagomba kuniga turya mugabo wa n'igikoko agaca yumva araruhutse ku mutima agaca yumva kumbe nawe uzobikamisha rero abo bagore urashaka kuwuma wewe ari we watumye bagucamwo kubera ingendo wagize ku bagore bababanyi ari wo wabasumiye ntuze kubimenya ukazoshiduka ugenda gushapura ngo kumbesha ngo akaza ngaha ngo ndamutiza iki ngo ndamuhibisha ngo n'impuzu zanje yaguma yambarasha ngo simenye ko ashaka umugabo wawe kumbe igihe by'ubwa mbere abigira by'ukuri ntiyashaka umugabo wawe niwe watumye amushaka ahubwo na mugabo wawe yaciye amushaka kubera yuko nawe wagumye umumuronderera umunezereza turamumwegereza hafi kugira ngo amubone kubera igihe cyose wuguruye imbeho irinjira nivyo nakubwiye no mu rugo mukabana nabi umugabo n'umugore harageraho igihe urukundo mwese rubavako umwe afise telefone umugabo agaca afata umwanya wo kwandikira umuhabara wiwe bakayaga umwanya munini umugore nawe agaca arondera umuhabara wiwe akabayaga umwanya munini ngatuma rero wewe wumva wose uwundi muntu kubera uwo yagukoroze muryamanye n'umugore akumva yokwemerera uwundi umuntu mbere yo kwihimura kubera wewe wamukorotse n'ishavu n'akantu hajya mu ntambara intambara itaguhitanye iraguhitana ubonye ahantu hari intambara n'ibintu bibiri harimo ababironkera nakubwiye abazungu baca baza bati reka tubahereze tubafashe mwumvikane nta kindi kintu baba bariko bararondera n'ubutare ku gihugu mu rugo naho umugore umumama kanaka arashobora kubavuga ati kajya akagore ntigashoboka urakirukana wa mugabo kumbe agomba kuzoca yipendekeza kuri rwa rugabo ruce rukora akazi vyikundanire rumuhuze rwamuhereza ibintu arurire ku ibintu cyangwa umugabo nawe akaza akagumura agaca arondera umugore wawe kubera utashoboye kumufata neza bigaca bikunda akaba aramushikiriza ibintu ico kibazo c'uko umugore ashobora gukwegera uwundi umugore wiwe canke n'umugabo hajya arashobora gutuma umugore wiwe bamushikira bivanye n'ukuntu afata nabi umugore wiwe mu rugo kuko iyo umugore wagumye umubabaza utashobora no kumwihanganira gatoya nawe nyene agatima karagaruka kagataruka kakavuga ati yaba nkikundanye nanaka hari sawa canke kumva yorondera umuntu abibwira kugira yumve ko aruhutse arabibwira umugore mugenzi we ntihagire ikintu biba aribibwiye umugabo rero umugabo wundi ariko yamubwira umugabo akariko abibwira umugabo wundi akunda igitsina agaca batereka shanzoze kukuremesha kwa kumuremesha rero agaca asanga ahaye amusegeramo agasanga aramutwaye umutima birabaye nico rero twirinde ukwegera abo tubana tubakwegera mu zindi ngendo mu kutamenya muri ignorance tuvyirinde cane hanyuma n'izihe ngaruka nazo ku rugo mu gihe umugabo usanga asambana n'umugore ugasanga arasambana ingaruka zishobora gushikira urugo umugabo asambana n'umugore asambana ni nyinshi cane uzosanga urwo rugo mugabo arasambana umugore agasambana kigacika itongo
mw'ico gihe kw'ikubitiro ya mbere muranduzanya ingwara ntuzomenya ngo ni naka yazanye umugera naka yazanye agaswende za mbere noraje urabibona birya ama infection barya bagwara muzokwama mwivuza udakira umugabo yagiriza umugore umugore yagiriza umugabo hanyuma kubera yuko mwese umwe aba yaramenye ko uwundi asambana kazoza k'umuryango ntigashoboka neza umugabo arose ihera agerageza guca arimarira mu bandi bagore mu ntumbero yo guhana umugore we yaranciyemwo umugore nawe agaca agerageza kugira ikindi gitero co kwihimura nawe nyene arose uduhera akemera akaja kurondera uwundi muntu akavuga ati naje nzoza ndagusoroya naho ari we wandondeye ugasanga wewe ubwa mbere umugore waramurondeye ku buryo bw'iwawe hama akazoteba wa mugore nawe nyene akateba akagusororera ukaza ati nkukubera iki ngo harya shangu wandondeye ngo uhora ngo yaranyishuye kumbe ni satani bo berega mayina mamaze kuba ari gihe ukora ivyaha ugateba ukabihwereramwo satani nyene ukaba ari wita Imana kuko ni wa kuntu nakomwe mwamaze kuja mu busambanyi mu rugo mwarapfuye muri ico nokwita moro viva ukumva biryoherewe aho ukumva umenga Imana yarakwishuye irindi yarakwishuye nyene ni satani yawe yarakwishuye kuko birya bintu imbere y'Imana ni icaha n'imbere y'amategeko n'imbere ya leta ni bibi cane kurenga ibigo rero umaze kuba mubikugenderamo abana barabura amahera y'ishure uko uzoca usanga abo bantu babigenderamo ari nk'abahora banywa inzoga usanga ari imborerwa umugabo ntahanura umugore umugore ntahanura umugabo kuko ntacovuga kuko mwavuga ati wowe ntibagufashe uwundi ati ntibagufashe uzoca usanga rero urwo rugo rw'abasambanyi gusa ataterambere kazoza k'abana barezwemwo uzoca usanga n'abana bonyene bakura ari ndaya kuko birababaje wewe mu bintu vya mbere birababaje kumva ngo mama wawe ngo bamusokoye mw'ihoteri aho wewe uri umwana wiga mu w'indwi canke ugasanga warahejeje n'amashuri mama wawe aracazezeta mu busambanyi papa wawe aracasambana warahejeje amashuri nukuri jewe boryoherwa je kuko je ntabyihubwiye sindi umukozi wo kubabwira ngo ni uwo mw'ishengero ngo nababwire ngo ibintu ni mubireke nawe nakubwiza ukuri gusambana biraryoshe biraryohera umubiri birica umutima ati gute wewe ugomba ubikore ugomba uzobihebe bizogaruka kwimarika mu ruvyaro rwawe narabikubwiye mu kiganiro giherutse aho uzosanga umwana wawe ahemukirwa canke baguma bamurya rero no kuvuga yuko byari vyiza biramutse ubigenderamwo umurongo no kubwira wanyuma harya umaze kuronka uwo mwubakana byari vyiza kuca ugenda ukihana ukabivamwo hama ku buryo naho umwana wawe yaga nabo mwakuranye akumva ko se canke nyina yoba yarabigendeye muga akabiheba ukabigarukaniriza hafi waravyaragushikiye kuko birinze bishika yaho wewe umwana wawe ntumva abona bahaye bagukura mw'ihoteri uri umumama usebakwe sebakazana ukumva umwewe umuhungu wawe yagomba kugira mariage mama wiwe muhurira mw'ihoteri birababaje kugenda mw'ihoteri we uri umwana uroye kwibunura ngo warose mwe n'agasheri ngo muriko muyaga ukaguririrago kazobona nyoko wawe asohotse mw'ihoteri ari kumwe na so wawe ko bari basanzwe bafise
icumba c'ubwami bw'urukundo bwawe ukazobona mama wawe asohokanye n'urundi rugabo mw'ihoteli uratuntura mbere wonapfuma ubona mama wawe bahe bamushira mw'isandugu bamuhamba nimba uzi ikintu ca mbere kibabaje birababaje kubona mama wawe asohokana mw'ihoteli n'urundi rugabo itungo ryo kwaso uragaruka ukumva uti none ndabibwire papa bikakubabaza uri umukobwa bikabuko ubonye so naho nawe uri umukobwa bagutwaye mw'ihoteli ukabona na mama wawe arasambana ntunabona ko arakarondaga urababara canke naso hajya asohokana ikindi kigore atari mama wawe kweri urazi ko abana bakunda banyina na cane cane abahungu usha kwimva ati aha papa ni igiki yagaye kuri mama wega nacubona naho nawe mama wawe abacanganya bya bindi ngo siniciyoga ngo unshima yaranshi we ntabibona uri umwana oya ntavyibona uba ugomba yuko so aguma kuri nyoko mugaso nawe urumva ugasanga ni indere mbi cyangwa usanga nimwe nakubwira mama wiwe yamufashe na mama wawe yamufashe nabi ugasanga ni nk'ibyo kuko reka ndaguha akantu hajya nkuko naho woba ukuze ungana na jewe utufise mama wawe ukazona urundi utama uhera ukorakora ku gisusu ca mama wawe urababara cyane amatungo ya mutama ariko barayonona uhakwa kugwana gusa ugahora muguka rero tugende tumenya yuko twamaze gukura turi base se w'abana se bakwe se bakazana ingendo z'ubuyeyesi tuzivemwo dukure dukuza naho vyokugora wopfuma mbere ngira ugenda ukarondera umuti ngira uri hana tukikonesha umaze kuba ufise abana bakuze hari ibintu utarukitegerezwa gusubira kujamwo uko tukabibabanura n'iyo ngendo tukereka abana ubugwaneza umwana wawe amaze kukwiza imyaka 5 hoho aba amaze kumenya ibintu kuko ubibandanije ubijamwo uba ubabaza umutima uwo mubana n'uwo n'abana babo kuko arakantu kameze uko iyo basambanije umugore wawe abasambanye bobo bararyoherwa nawe hakababara wewe mwenewe nico kimwe n'umuntu uzeye n'umugore n'umugabo wawe asambanije uwundi mugore abo barya babiri basambanye bararyoherwa nawe uri umugore wasigaye muhira akaba ari we ucumitwa icumu mu mutima wumva ari ibiki bigaruka kuboneka neza yuko hakubabaza umuntu mubana uwo mwihanganira ukamwihanganira ku rwego data wanje Imana ikazoca urubanza kukorera handi Imana ikuyemwo umwe Bibiliya iravuga yuko icagezwe iyo urupfu rubaye ruratandukanya icagezwe ari hamwe nakubwira ucugaruka kubona indero ya so canke nyoko iyo umwe uhoraho amuhamagaye ati niwuzi hano harya naho ushobora gusubira kuja kororera uri mu bwamingira bw'Imana kuraba ati wa muntu twari tubanye ntiyagendera mwibi kubera jewe narinda mukingiye nuko nokivuga sawa muragize neza ku kanya mwaduhaye reka tubashimye natwe turabashimiye yego